kukumenya cho wangize nico niratu cho wamuye nico nishigikije ndagufise naco nenda ndagufise oya nico. This is Flash TV. We shine to progress. Alright. Tubaramutse cyane bakunze ba Flash TV 257 aho muherereye. Twizere ko mumeze neza natwe. Turashima. Behind the camera haba hari umuhungu wanyu the best. Ariko nanje mba ndi nyuma gato ndamwegereye murabona yuko mutambona. Please make your comments tubone ibyiyumviro byanyu na cyane ko inama zanyu tuba tuzikeneye cyane kugira tumenye ivyo tubahereza muba mukunda. Ni muri ka kazi katoroshe tubazanira ingabirano zitandukanye. Iyo no munsi yoyo guys make sure yuko muza kuryoherwa byakunda. Ivyo wumva ni iryandiko ryo Lance the Sun aka Dico all the way from Fresh TV 257 all the way from Dico Media Entertainment. Uno musore je mukumwakira muzi buryo ngiye kumwakira mani banzu dukorere kumijya uyikirigite hanyuma ibindi birabandanya. Yeah. Sinza homba jewe iyo naza kukumenya cho wangize nico niratu cho wamuye nico nishigikije ndagufise naco nenda ndagufise oya nico ngwanye ngo kigirico kingize ngo kigirico kingize ndagufise naco neza ndagufise naco nganga. Yeah. Oh my God, tindagufise bonge la talent, bonge la nyota kabisa. Man, kudasanzwe. Isanzwe. Ibi bintu wabyige? Nibaza ko aho abandi baba babyigira. Yeah. Uracari muto, umuntu yumvise uburyo uko aririmba biri mu buryo buri special. Uko menga byateze ko byaragutwaye igihe kinini kugira ube waramenye bino bintu. Ya novuga sigitoyi ni kinini nyene mugabo biva mu kutarambirwa. Okay. Yeah. Be witwa gute? Ku mazina nitwa Goldon mategeko. Goldon. Ariyo mazina abavyeyi bampaye. Ego. Je natangaye nkunze kwakira ingabirano arekeye nayo mbona mengi randenze. Byagenze gute rero ngo ube winjiye mu muziki wige kuririmba wongera unavuza ikintu uno munsi kitakiboneka cyane? Ya Goldon uko byagenze novuga ko icambere n'ubuntu bw'Imana ko ntacyo nabirihiye. Niganye n'abandi nakoranye n'abandi mu muryango w'abaririmbyi. Mama yari umuririmbyi niwe yananyigishije kuririmba deuxième. Mama yararirimba. Hama mugabo novuga ko kuririmba uvuza bigufata umwanya ariko birakunda. Nari bake babikora ariko ndazi ko bikunda. Ndi umwe muri benshi novuga ko babikora novuga ko atari bake ko benshi hariho nababigerageza. Oya si benshi cyane tukunze nkunze kugana n'abantu babahinga ukavuga ati umuziki no munsi usa n'uwahindutse abaririmbyi buno munsi ama instrument ntibakitwararitse gose. Niyo mpamvu navuze turi muri bake. Okay, serious. So uriko rero ukora umuziki umeze gute? Je ndirimba gospel, ndirimbo mimbazamana. Mugabo cyane ndibaza kuri true life, ku buzima bw'ukuri tubayemo mu kwandika. Yeah.
bivuze ko muri bwo buzima tubayemo n'urukundo rubamo nta kurukundo wona karirimba oya cyangwa nzokarimba kuri mariage. Okay, urukundo kururirimba nivyo kubera ko urukundo ruri mu buzima bwacu tubayemo mugabo siyo message special umuntu abakeneye yeah mbo dufatire kuri cya kintu bariko ravuga ati mu buzima busanzwe wa rukundo nyene for example nka bino Fizzo aririmba ko nyene uri muri bwa buzima. Je navuga ko urukundo special canke urukundo mfata ko ari nkenegwa kuri jewe ni urukundo rw'umuntu hagati no y'uwundi. Donc hagati yanje nawe ubwo rukundo atacha rufatiyeko ya ubwo nigo rukundo nshobora kuririmba. Mugabo kujya kuririmba uvuga ngo we mukobwa ndagukunda jewe ivyo naho ntobiririmba ari ibintu birindemano uzotegerezwa kumukunda mugabo then urashobora kwanka undi muntu mugenzi wawe atarezi hari rero ubwo gwanko nigo ntakeneye ca ndirimba urukundo rwa peace and love kabisa. So je rero iyo nakiriye ingabirano nkizi ingabirano nkamwe y'abantu mbona bafise ama talent nta n'ibintu byinshi mba mfise byo kubabaza canke tuyaka kuko muri kwa kwerekana ingabirano yanyu niho abadukurikirana n'ubundi ikiganiro kiba cabaye deja niho baboneramwe message bakanabona ahakuru babantu tuba twazanye ico bari. Ndashaka uno munsi n'ubundi ubandanye wereka abantu icuri nico wamaze nico uzomara dukubita kandi kantu ariko kandi ndahava ndaguha beat harabaririmbi bivuga yuko urumva aririmba ukamenyera neza ko ibintu yapanze unyemere mave ndaguha ka beat ukaririmbere mwo numva ukuntu gafere nta kibazo ubanze udukubitira kandi kantu nta kibazo tu turirimbe utari kuravuza gitari twumve. Okay yeah Senzaho mbangeze sinzi ico mbandubu nyuma yo kukugira ubuzima bwarahindutse bimwe vyambera inyungu vyancikiye ubuhombe biragoye ariko biraryoshe birakomeye nyuma bigasosa yo wakiriye Yesu. Man, please bakunzi ba Fresh TV drop your comment zino ngabirano muzibona gute. Ndashaka uno mwana koko mwemeze nimba ashoboye tumufashe kumufasha bera kuri twebwe ariko namwe mugira ikintu mutereye na cyane ko hari higanwa wamaze kwinjiramo. Ihiganwa rigeze he kwanza? Ya ihiganwa igeze muri finale. Okay. Igeze muri finale. Harabaye preselection abantu 308 bahigamwe abantu 30 nibako nagiriwe n'Imana ico gihe naragize Imana yarabiteka ndabo wa mbere ndabaselectione ku kibanza cyo wa mbere wabaye wa mbere muri section ego hama turajya guperforminga muri demi finale mu bantu 30 bashakamwe 15 naho nyene n'ikiganza cy'Imana narabaye wa kabiri uro turi muri finale bashaka abantu batatu. Yes. Niganwa gitwa nanje ndaririmba tegurwa na Isana Media ku bufatanye na Bantu Boy Entertainment. Okay. Yeah. Man urarenze je nariko ndabivuga bino bintu babe bavyumva mwatanguye muri amajana 308 uraba selection uza muri 30. Yeah. None ubu muri 15 no mundi wakarutsembo naho nyene ujamwa uri wa kabiri mu gihe ubwa mbere wari wagiyeyo uri wa mbere. Ya mugabo sibyo kwishimira cyane kuko ingabirano kandi umuziki uko bukeye urahinduka kandi urakura mu muntu rero like niyo mpamvu najyanye ikibanza cya kabiri nuko ni sinya yerekana ko mushobora kwirara. Yes. Ariko je nyemere ndagukeze kuko ijya ntuze ya demi finale niho narindi ndaraba ama talent yarahari ntabwo niyumvira ko menga ni woza muri bajya muri aba bamaze kwinjira muri finale ariko nemeza ko maze kubona performance yawe narakangutse ndibuka n'umuntu kwari kwicaranye yaravuze ati uno mwana ararenze no mwana akwiye gufashwa. Okay, thank you. Wiyumva gute rero uri mwe mu bantu bariko baraha amahirwe yuko n'ubundi nanje ndaririmba ari ushobora kuyegukana? Ubyumva gute? Icyambere kuri jewe uba ari umunezero
cyo ni cyambere kuri jewe hama ikigira kabiri inyuma bavuga ngo inyuma y'umugabo mwiza haba hari amaboko menshi cyane amufasha donc like urashobora kubona ikintu cyaje neza cyangwa kimeze neza mugabo wowe ukafata ico kintu nyene mugabo ntumenye ko inyuma hari ibindi bintu byinshi cyane byatumye ico kintu kiba neza rero je nimba shobora kugira ikizere nkahagarara imbere ndafise abantu banshigikira rero icyambere nonezerwa ikigira kabiri nkashima abo banshigikira hama yo Imana urazi ko iri mu kibanza cyambere kabisa byanka byakunda talent urayifise no mpamvu nabwiye n'abantu ngo bagire commentaire kuvyo bariko barabona ariko nabo rero muri ko murahiganwa nabo nyene se abantu boroshe ku ruhande rw'imyiteguro sasa wigejeje ko hasa nahanageze final narahejeje imyiteguro igisigaye ni cyakindi nyene ikintu je ntigera nemera iwanje ego urashobora kumbwira bonne chance mugabo ari imisa abavyeyi batubwiye bonne chance ariko mu ishuri tukababa banyuma rero bisigure ngo bonne chance iza kuba ukuri igihe iherekejwe n'ibikogwa ni nguvu z'umuntu ko je ndakubwiye like bonne chance ugiye guhiganwa muri dufate football kaje guhiganwa na Messi wewe higeze ajewe none umbuza ko wakanga bisigura kandi ko bonne chance je bitaro kuri gihe nayivuga rero novuga ngo bonne chance iba ukuri cyangwa tuza kwemera ko iryo jambo rikora igihe riherekejwe n'ibikogwa bikomeye cyane by'umuntu cyangwa no kwitanga no gukoresha ingufu z'umuntu mu kintu all right nena navuze tukitangura ati ndaguhaka exercise umbabarire mvuza ka beat de hazard ukaririmbiremwe nimba uririmba ibyo kuye hehe ibyo nabyonze bagiye ka beat kanje kavuga uko you already know Beganiki chonyigiza kure oyanana kimwe chongura muigazo byewe wanyegeje hafi y'amasezerano wanyibagije nyamarira narira Yesu kuva ndakumenye ubuzima bwarahindutse that's craziness my god abantu babimenya uwo menga nanje ndakangutse uwo menga uburyo uri kuraririmba ino beat warusanzwe uyizi cange niwe hari umuntu yari yarambwiye ngo umunsi waronse talent yibonekeza uzumpamagare ndayifasha nibaze ko kino kiganiro kigisohoka niyo umuntu wa mbere nza guha link thank you babone zino ngabirano mugabo baramba barahegeje ari byo ndiko ndabona abandi batekora ibona niyo mpamvu nakomeje kubasaba baduhe comment batubwire ukuntu bariko barabibona Goldon kugira tuguhe n'umwanya uje kwitegura rero umbabarire nzo guhamagara kandi aterike swati ni watsinda cyangwa n'ikibanza cyo uzoba watwaye uko biri kose namateka kuba waramaze no kwinjira like urazi ikintu ngiye numva no mvuga kwiryo jambo ruvuze cyangwa n'ikibanza cyose uzoba watwaye jewe muri competition igikuru suko jewe mbu wa mbere igikuru nuko mba mu wa meilleur hari haba meilleur batazoba ba mbere umuntu wese ashobora kuvuga ati like ujya muntu natabaye wa mbere arakeneye support navuze ko inyuma yanje fisa amaboko menshi jewe ndi muri Robot Trust Entertainment nizitunganya umuziki video na audio rero novuga ngo igikuru suko mbu wa mbere igikuru nuko mu bameye kujye bwaho Dico avuga ati naho batakwivye naho utabaye wa mbere wakoze ikintu cyankoze ko numva ndagukeneye Ebana vyanka vyakunda rero utabaye wa mbere uzana no mu bambere ndabikwatiye ko amen ndabikwatiye ko kandi bikakano uvuga si ya bonne chance idaherekejwe n'ibikoko canke gufata umuntu mu mugongo Goldon ndagushimira cyane kuba watwitaba murakoze cyane murakoze ariko ndagusabe rero mu kurangiza turangiza udukubitira ko kandi kantu ko bwenge waba waduteguriye canke numvise ari ma freestyle yizana
ikiganiro kiraza guherera ngaho sino abakunzi ba Fresh TV ndabashimiye turabakunda cyane. I can rap. Na rap urariri? Yes. Aho rero uza kuturimbira tubiri twagiye banza ndukubikira akantu ka rap hanyuma hereze muri R&B. Yesu rankunda nkibaza ko ari mission urukundo mpana hono burakation ubwanje nawe yamari nouvelle version naho no bamfuye time moi fonction je nawe ntagutsana ngo duce connection ubuzima mfise subwa occasion naraguhaye byose niba ufise direction na mwana bw'umuntu ari gufata iyo decision hambavu ya merci félicitations abashaka kudutanya attention gezaho nimundubwirize tension Yesu ndamubuze rega nota position. Mani waruriye kuva kera mani kutari bwasero. Nari hajya Imana yashaka komba. Ako kantu kasyo wakanditse gute man? Donc ni navuga ko nta nguvu z'umuntu. Icyo bikora gusa n'umwanya uhibintu. R&B uri fresh. Muri hip hop numvise uri umuhanga cyane. Urarenze. R&B sasa. Yanyuma. Kanyuma. R&B yanyuma. Yere ni bigoye. Akantu gihazara. Ndashobora kuririmba zimwe mu ndirimbo ziwanje. Awaratangiye no kwandika by the way. Natanguye kwandika. Urafite n'imigambi yo kuzoja muri studio? Ari zigira zisohoke. Ziri muri studio right now. Yes. Coming soon. Asha ndumva tugiye kujya umuziki mwiza. Uryoshe dukubitire ko kamwe tunakarangirizemo. Kamwe. Take a guitar. Umusore ndabamenyesha yuko n'umuntu adasanzwe guys. Ni gake uno munsi ushaka no muri ndaririmba hip hop R&B akongera akavuza na guitar. Here we go. Shaka kuyogwa nawe mu byanje byose mbariye nyuma yo kugera mbariye nyuma yo kumva yamajene maloro sindabe kurikize. This is Flash TV. We shine to progress.